twateguye gukora umwiherero kugira ngo twirimbure turabe uko umwaka uheze wagenze, turabe vyagenze neza kugira ngo aho hantu tubona ko biriko bigenda neza tuhabandanye twongereze inguvu kugira bibandanye bigenda neza gusumba, ariko na cane cane kugira turabe aho hoba haragize katagenda neza kugira ngo ako kahaze uno umwaka dutanguye nikazosubire. Murazi mu Kirundi baraca umugani yuko igiti kitagukora mu jisho kabiri, ico gituma twaje ngaha n'abayobozi bakuru mbere n'abasanzwe baduserukira mu bigo vy'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije cyo twita BPAE mu ntara zitandukanye kugira ngo duheze twirimbure twitegurire n'umwaka mushasha w'ibikorwa dutanguye. Murazi yuko mu Kirundi bavuga ati inkware zisezerana mu masese, ni ukuvuga rero umwaka utanguye turawiteguriye neza, twarahanahanye ivyiyumviro turabona ivyokosorwa tukaba twiteguye neza. Ku bijanye naho n'ibiriko birarangurwa, twaciye twigira inama yo kugenda twishikire ku rubuga tubone ibiriko birakorwa na cane cane mu migambi mikuru igihugu cashize imbere mishasha, nk'iki kijanye uko abarundi bo kwijukira kuvomera indimiro zabo kuko tubiravye mu Burundi burya umugenzo wo kuvomera ntumenyerewe cane. Rero turabihimiriza abenegihugu abarimyi, twari tugiye kuraba rero uko bariko barashira mu ngiro iyo migambi na cane cane uwo mugambi na cane cane muri iki gihe cici. Umugambi wahimirijwe murabizi ku rugero rwo hejuru, tukaba twanasavye yuko abaduserukira mu ntara bobandanya babikurikirana kugira ngo uwo mugambi ubandanye utereje imbere. Twaranishikiye kuraba uko ubworozi bw'ibitungwa bito bito, murabizi ko twahimirije ko abarimyi bo kwijukira ubworozi bw'ivyo bitungwa na cane cane ubworozi bw'inkwavu. N'ubu turabisubiyemwo yuko urugo rwose rutegerezwa kugira n'imiburiburi inkwavu 5. Tukaba twigiriye inama muri no mwiherero yuko n'akarorero twogahera iwacu tukavyerekana kugira ngo tugatanga akarorero. Iyo twarashikiriye aborozi bariko barabikora kugira ngo turabe ko biriko biragenda, tunamenye intambamyi bahura nazo kugira ngo duheze tubifatireko mu kubafasha kuzitorera inyishu. Nishikiye kuraba uko abenegihugu bariko barabungabunga umwimbu wabo, na cane cane ko hari ubushikiranganji bwubatse ibigega vyo kuziganyamwo uwo mwimbu, dufatikanije n'abasanzwe badutera intege mu migambi y'iterambere. Twarashitse aho ikigega FIDA catwubakiye amahangari, turaraba uko abenegihugu bariko barakoresha ivyo bigega mu kubika umwimbu. Twasanze biriko bigenda neza, tukaba tugira ko duhamagarira abenegihugu kubandanya ngo mugirwa mwiza cane, kubera kuva na kera umurundi yubaha yamye arangwa n'ikigega. Tunahamagarira abatarijukira kuja gushingura umwimbu wabo mw'ivyo bigega ko bovyijukira bakabikora, kuko badusiguriye ko biriko biragenda. Twarabonye ko ari ikintu c'akamaro kanini cane kuko bibikwa neza kandi bakanazirinda abasuma bashobora kwikika mu kwiza bakabasahura. Nabo nyene birabafasha kugira ngo ntibashobore kubisesagura ngo dusange mu misi iri imbere ikigoyi catwinjiranye mu gihugu cacu. Ntambamyi nyamukuru bahura nazo hariho ibijanye n'ibikoresho vya misi yose vyo gukoresha, haba no kuvomera, haba mbere no kworora ivyo bitungwa.
nko ku bijanye n'inkwavu twarasanze ko bafise ikibazo co kugaburira ivyo bitungwa muci, kuko musanzwe tubizi namwe mubizi, inkwavu ziroroshe gutunga, n'igitungwa coroshe cane kuko umaze kuvyubakira hanyuma ukaja mu mirima urarondera ubwatsi ukaza urazigaburira bitagoranye. Ariko mu gihe cici murazi yuko ubwatsi buba bukenye, bigasaba yuko rero bazigurira ivyo bazigaburira. Ico baratubwiye ko bibagora. Ikindi twabonye nuko mbere basanzwe banatubwira, murazi ko tumaze igihe mu ngendo mu makomine atandukanye, nuko hariho imitumba usanga amazi bayavoma kure cyane ku birometero birenga 3, mbere bishobora gushikana 5. Bakavuga bati rero twebwe turabona ko ari ikibazo, ariko twarabatekereye impanuro twababwira yuko ari umwimenyerezo, kuko twababajije ati none aho muba ntimusanzwe mwubaka amazu y'amatafari kandi mukavoma amazi mukabumba ayo matafari canke mugakanyaga ubudongo mukubaka. Tubigire rero umwimenyerezo, tubifate mu minwe, tubigerageze, kandi turazi yuko bizofasha cyane. Igihe rero uyu mugambi uzoba umaze kwinjira neza, waba wo kuvomera cyangwa wo korora inkwavu mu mitwe y'abenegihugu neza, ntidushidikanya, turizeye ko bazoheza bakaza baravyitegurira ivyo bijanye n'ubwatsi bagaburira nk'ibitungwa, nabwo bagatangura kuburima nk'uko dusanzwe turima ubwatsi bw'ibitungwa binini binini. Hari naho duca tukabona yuko hari amazi asanzwe atemba agaca hafi y'imirima, mugabo ukabona ko abaca ruhande ataco bariko barayakoresha. Tukaba rero tubahimiriza yuko aho hose bishoboka, aho amazi ahaca arengana, atorengana ataco bamariye, boyagomera maze bakayakwiragiza mu mirima yabo. Twasanze mu bisanzwe ingorane zihari nuko ari ibintu bitamenyerewe, ariko nk'uko dutegerezwa kujana n'ibihe, murabona ihindagurika ry'ibihe ko riduhanze, dutegerezwa guhindura ingendo kugira ngo tuze turahangana n'ingaruka mbi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe, twongere tunahangane n'irikena ry'amatongo, kuko nk'uko mubizi hariho ingo nyinshi zidashoboye gutunga izo nka, badashoboye gutunga izo mpene, ariko canke ingurube, ariko turavye urukwavu tukabona ko byoroshe cyane. Kandi tugerageje kuganira n'abantu baratubwiye yuko urukwavu arico gitungwa ca mbere cunguka gusumvya n'inka, kandi kikaba n'igitungwa ciza kuko gifasha hose, kirafasha mu kugaburira umuryango hakoreshejwe imfungurwa zirimwo ivyankenerwa vy'umubiri. Murazi wejo yatubwiye yuko inka udashobora kurako igikenye ngurye uno munsi hanyuma bandanye uyigaburira, bidashoboka. Ariko urukwavu aho umuryango ukenereye barakuramwo rumwe bagafungurira umuryango, ibintu bikagenda neza, bakagira amagara meza, mbere bamaze kugira amagara meza bagashobora no kugwiza umwimbu.